Eka iteka n'umunezero nangire nsubire ndabaramutse abandi ndabahimwiriwe nshuti banywanyi bacu mukurikirana amakuru n'ibigano mugezwaho nanje Bunyoni hano kwimbonesha kure yanje ndetse ari nayo yanyu imbonesha kure imwe rudende ibashikiriza byinshi cyane bikubiyemo ivyo amatwi yanyu atigeze yumviriza na rimwe n'amakuru atosoye amakuru yizewe amakuru utasanga ahandi amakuru mba nigereye ku rubuga rw'intambara ubwo ni muri Republika Iharanira Rusangi ya Kongo nkababwiriza intambara iri guhuza umutwe twaje ibigwanisho wa M23 ndetse n'ingabo z'igihugu za FARDC ubwiriza biriko biravugwa mu 15 hano mu gihugu cacu c'u Burundi nkakuguriza biriko biravugwa Ngozi Gitega Kanyosha Bujumbura n'ahandi hagiye hatandukanye nka Cibitoke nkubwiriza biriko biravugwa mu hugu vy'ababanyi nko mu gihugu c'u Rwanda Tanzania Uganda Kenya ndetse n'ahandi hirya hino muri Afrika nibagiye kuguriza biriko biravugwa mu hugu vyo makungu ya kure na cyane mu hugu vy'ibiyaga binini reka mpereko ndakengurukiraho hajeje gufyonda sabone omonota zikaja mu kumutukana tosabura ugafyonda kwa wama utwumviriza uherereye hose ndakukengurukiye cyane niho ndahera ko nsabona utaretse gufyonda sabone kwaka ariko kayo kwa manuka zikaja mu kumutukana tosabura ugafyonda kugira ngo uje urabasha kuronka amakuru yacu ku gihe mu ngingo nkuru ndiboze gutegurana mu buryo bw'idonido nakubiriza ku intwaro zikuye kwicarana n'abene gihugu tugategura imbona kazoza y'imyaka ijana kugira ngo Uburundi butere imbere ibi byose ndabigushikiriza mu buryo bw'idonido mu kanya gatoya cyane mugiye kandi ihangiro ry'umugambi Pagarisi ryarashitsweho ku rugero rurenga ibice 94% rimwe ntabwo ari ivyo ngivyo gusa ariko nanukira hamwe mpuzamakungu FDS ryarafashije cyane mu kugarura akanovera kisi ivyagaragaye mu ivumbi n'abene gihugu ndabizi ko ashobora kuba ari mu gitondo sata cyangwa se ni mugoroba ariko nacatuma udafata iminota batarenze 10 cyangwa 15 gusa kwimvire byinshi amatwi yawe atigeze yumva idonido y'amakuru ni mukanya kuri mikoro nje bawe ariko urumviriza ndi Bunyoni wawe kazi abakaze mwidonido y'amakuru hamwe nanje Bunyoni nakubwiye ko nguguriza byinshi cyane bikubiyemo ivyo amatwi yawe atigeze yumviriza na rimwe reka nangure kuri inkuru kuba ko intwaro zikwiye kwicarana nabe n'igihugu tugategura imbona kazoza y'imyaka ijana kugira ngo Uburundi butere imbere ivyo ni bimwe mu vyumviro abahinga nabe n'igihugu bashikirije kuri uyu wa 21 ruheshi 2024 mu kiganiro shirahamwe Parise Burundi yatunganirije mu nyubako City Hill Hotel i Bujumbura aho yabahaye akaryo ko gushikiriza impungenge n'amakenga bifise ku ntunganyo y'ibwirizwa rigenga amafaranga imiliyaridi enye y'u Burundi gutegekanya gukoresha mu mwaka wa 2024 ushira 2025 naho Mayisha Simbigura muyoboji ujejwe gutegura imigambi y'igihugu yemeza ko abahinga baba bize bagatunganya ivyo bagomba kuzashikiriza muri uyu mwimbi bakanongera bagakurikirana neza iyo ntunganyo y'amafaranga abari bitabiriye ico kiganiro bagaragaje utunenge babona mwitunganywa ry'imigambi y'igihugu bongera bashira ahabona ivyo basaba kubwambaro bukeye Prime aserukira imbere y'amategeko ishirahamwe Onirisi ubutegetsi bukwiye kwicarana n'abene gihugu bugategura imbona kazoza y'imyaka ijana naratangaye mbonye Ubudagi buriko buhimbaza imyaka ijana bumaze umuyaga nkuba udacitse yongeye avuga ati bisaba ko ibitoro bitigera bibura umuyaga nkuba na internet yihuta bikamaho amazi meza n'ubutahe biri mu butaka dufise bikavyazwa umusaruro n'ibindi yemeje ko Uburundi butari bukwiye gutungwa n'uburimyi n'ubworozi gusa ahubwo bwuzuyemwo ubutare bw'agaciro
akarorero munsi y'ibibanza byose birimwo amashusha huzuye ubutare bwitwa lithium bukorwamo amabateri y'amatelefoni. David Niyiganze umuyobozi w'ishirahamwe Sogepa we agira ati ndashaka kwinjiza amadolari avuye mu kawa no mu bindi bitegwa njabuka amazi ariko ntibishoboka mu gihe tutariko turijakira kubirima. N'ikindi kandi baba abategetsi abakozi ba leta n'abenegihugu bose babaye abadandaza, umwe wese afata ingingo ashatse ku nyungu ziwe aho kuraba inyungu rusange. Nayo Karongo Simon umumenyeshamakuru yigenga asaba ati abashinga amateka bakwiye kuja bahabwa intunganyo kare bakayega ko bagahabwa no kuja guhanuza abenegihugu. Leta ntishobora kwihana bigaragarira kububatse nabi ibitoro vya Louis Carré vyo mu Kamenge. Imigambi nishirwe mu ngiro n'amashirahamwe yigenga. Iryo none iri hamwe. Ibanki nkuru y'igihugu BRB ikwiriye gutwarirwa mu biro vy'umuntu ashobora guhanwa iyo hari ivyononekaye ikaba mu biro vy'umukuru w'igihugu kuko ari igiti gikurikiranwa. Umuyobozi wa Parisende kuri yo Faustin yasozereye ahamiriza leta gutunganya neza ingene amafaranga y'igihugu akoreshwa kugira ngo irandurane n'imizi izi ngorane zitigeze zihaboneka no mu bihe vy'intambara aho ibitoro ibinyobwa n'ibindi vyaguma biboneka atacamira. Ni vyinshi cyane biriko birabane wacu mu gihugu c'u Burundi ni mugihe kandi none ihangiro ry'umugambi Pagrisi ryarashitswe ko ku rugero rurenga ibice 94% rimwe. Ivyo bimenyeshwa na Marcel B arongoye uwo mugambi wo kunagura akanovera k'isi ndimwa Pagrisi wishirahamwe IFDC International Fertilizer Development Center hari kuri uyu wa 21 Ruheshi 2024 aho iryo shirahamwe ryari ryatunganirije uruganda rwo kurabira hamwe ivyaranguwe kuva mu 2020 uwo mugambi utanguye gushika uhere muri Ruheshi 2024. Nibiki twomenya ku mugambi Pagrisi nkuko bishikirizwa na Maurice Beno. Uwo mugambi waje gukorera mu ntambamyi enye zari zabangamiye gisata c'uburimyi, izo nazo ari nko gutunganya amatongo, gushyigikira imitumba ihamye, gushigikiriza inzego zafashe mu gisata c'uburimyi hamwe no gutanga ifumbire y'akanovera. Uwo muhinga avuga ko miryango 100,000 umugambi wategekanya gushika ko washikiye ivyishika 94 nayo mu butunganire umugambi wategekanya gukorera ko ndetse no mu bushakashatsi bakaba bari kugira rurenze ihangira umugambi wari ofisi. Mwamenya ko uwo mugambi wakoreye ku mitumba 154 iri mu makomine 20 yo mu ntara zirindwi z'u Burundi arizo Bujumbura, Cibitoke, Gitega, Makamba, Muyinga ndetse na Rumonge. Nayo mu vyerekeye ifumbire doromiye mu gushikiriza inzego z'ubushikiranganzi uwo mugambi ukaba wakoreye ku gihugu cose. Uwo mugambi rero ukaba watumye amahegitari 131 ari mu masite 155 atunganywa neza agakingirwa mu gucibwa ko imikobeko no gutegwa ko ibiti bibana n'indimo ndetse n'ivyase kugira ngo hahingwe inkukura. Kubwamba Rusimana Marcel arongoye ishahamwe IFDC mu Burundi arashima cyane intambwe umugambi washitse ko, ariko akamenyesha ko abarundi bagikeneye ubumenyi n'ubuhinga bwo kunagura akanovera k'isi rimwe kugira ngo haboneke umwimbu ushimishije. Atanga akarorero ko muri rusangi mu Burundi ihegitari imwe yimburwamo ibiro 800 by'ibigori
ni mu gihe hategerezwa kwimburwa itoni 5 canke 6 z'ibigori vyo mu bwoko bwa hybride. Uwo muyobozi akarangiza ashimira igihugu c'Ubuholande naco catanze uburyo kugira ngo uwo mugambi ushobore kuranguka. Nguko rero nyene biriko birabera inaha i Burundi mu gihugu n'ishirahamwe mpuzamakungu FDC ryarayifashije cane mu kugarukira akanovera k'isi ivyagaragaye mu mwimbu w'abenegihugu. Izo nahe zabashijwe n'iryo shirahamwe FDC, International Fertilizer Development Center, aho ryari ritunganijwe uruganda rwo gutabira hamwe ivyanguruwe mu mugambi wo kunagura akanovera kw'isi ndimwa Pagirisi hari kuri 21 Ruheshi 2024 mu nyubakwa ya Donatus Conference Center mu gisagara ca Bujumbura. Ngayo nguko rero nyene, ariko none ntabwo ari ivyo ngivyo gusa. Ishirahamwe Ubakanasyo Groupe ryashikirije imfunguruzo z'amazu 18 yubakiye abarundi babaha ze diaspora mu turere quartier Milwari no mu gisagara ca Bujumbura kuri 21 Ruheshi nk'ibisanzwe. Fabrice Manirakiza arongoye ishirahamwe Ubakanasyo Groupe mw'ijambo ryiwe yashimiye abamushikirira mu bikorwa abari mu Burundi no mu makungu urwaruka bakorana, kuko ngo bamutera intege cane hamwe n'amabanki aboherezwa kandi yorohereza abakiriya mu kubaha ingurane vyoroshe n'abandi. Yagize ati ndashimira Imana yadushoboje mu mugambi Fab Homes ikaduha ubwenge bwo kwiyumvira, kuko izi nzu 18 twazubatse muri are 28, inzu imwe yose ihanigaze muri are imwe gusa. Yabandanije amenyesha ko izo nzu zitwaye amahera yabaga imiliyaride 7 z'amafaranga y'amarundi, zikaba zubatswe mu kiringo c'umwaka urenga gato, ngo vyatevye kubera ibiza vyaciye bitera hamwe n'ikena ry'ibitoro n'ibindi. Yongeyeho ati twiyemeje kurema Uburundi bushasha kandi turi kumwe twese birashoboka. Yasozera yasaba kwishira hamwe Regide wo Burundi ryo baronsa umuyaga nkuba, kuko bamaze umwaka urenga atamatara bafise, kandi ngo amabanki yaraborohereza kandi akahereza abakiriya babutura kubarosa ingurane. Umwe mu baronyejwe inzu yagize ati maze imyaka 2 mu mahanga, kandi murumva ko muri ayo myaka atamahera nari kuba narose ngo nubake, ariko Manirakiza Fabrice ye arabidufasha mwo, ndamushimiye cyane. Aha murabona ni nomero yiwe ya telefoni nayikuye kuri tubimundaza kwibashiriraho, maze mamwe mujye murabasha kumuvugisha mumenye ivye uko vyifashe. Umwe mu baronyejwe inzu yagize ati maze imyaka 2 mu mahanga, kandi murumva ko muri iyo myaka atamahera nari kuba naronse ngo nubake, ariko Manirakiza Fabrice yaratwizeye arabidufashamo, ndamushimiye cyane. Aha murabona ni nimero yiwe telefone nayikuye kuri YouTube mu zerwa. Yabandanije asaba ko amabanki yoza araboherereza mu kubaha ingurane iyo bayisavye, kandi bakayibaha ku mwanya, ngo kuko mu bindi bihugu asavye ingurane bayiguha bihuse narirya aba ariryo azasubiza kandi akabangukira. Umushikiranganje mu vyo ajejwe harimwo inyubako n'uburaro Dukundane Dieudonné yakeje abagiye kuba muri ayo mazu hamwe na Fabrice Manirakiza ku mugambi ariko irakora nubwo intango itamworokera, kuko ihangiro dufise nuko myaka 16 ibice 40% vy'abarundi boba baba mu bisagara. Ubu turacari ku bice 11%. Ibiriko nyene birabacakoze hano ho birafata nkaho baba baratoye akajoza.
ivyo bisata vyose hamwe ivyo bibazo biratora umuti. Hari amabanki yamenyekanye gukorana n'abantu bafise umushahara gusa, ariko abarimyi n'aborozi basigaye bafise amahera. Rero si ngombwa ngo abone ko umuntu ahembwa angahe, ahubwo raba ico akora. Mwashoboye kuzoha iyo nzu. Shuti banywanyi bacu mwariko muratwumviriza, reka amakuru yanje y'uno munsi mbesubikiye ahangaha. Gusa nkomeze mbasabe gufyona sabone mutarafyondako, kandi babwiriza ko amakuru yanje arakagaruka. Ndabakunda cyane, makagira Imana. Amakuru andi mugaya gatoya cyane andi ndagenda mbageza mu ngene zigiye zitandukanye kuri mukuru nje mwari muri kumwumva. Ndi Bunyoni. Ciao ciao.